Nukuvuga kuva je niga ku ntebe y'ishure abantu twiganye benshi nico kintu banyibukirako. Ndibuka narakoze tableau abantu bakaza bakayiraba. Kumbe mu Burundi hari abantu binyegeje. Haro byinshi usanga narakuye mu ibinyene. Capira umuntu akama mahera, capira umuntu akama mahera. Muga nkizi tableau iri nko mu nzu y'umuntu. Umuvyeyi azarabwira umwana ati mwaba ati ibi murazi vyari ivyo. Atoye agaca hera kuri abasigurira histoire kuko ikintu cyose ngaha kiba gifise une histoire kiba gifise kahise umuntu yo kivuga ko ibintu byinshi. Bakunzi wa BI twagendeye ushinga ntahasanzwe akora umwuga wo gucapa gushushanya bimwe biri mu bikorwa mvabwenge tugomba tumuha akanya yidondora atuyagire ku byo asanzwe akora ku mwuga wiwe atubwire ryari yabitanguye atubwire ico bivuze kuri we atubwire na ryari yamenye ko afise iyo mpano twage byinshi bitandukanye bijanye n'umwuga wiwe. Ego murakoze ego jewe nitwa Nshimye Umubano Claude Michel hamwe n'ivyo nkora rero ibi bikorwa bijanye n'ubuhinga bikaba biri mu byo nkunda cyane bikaba biri mu bikorwa nkora naho kumbure atari byo byonyene nsanzwe nkora. Ngerageje kuvugaho naciye nashoboye kuronka akaryo nk'abandi benshi ndaca ku ntebe y'ishure. Ego hama ivyo nahereje ibintu byo kubaka. Ndi umu engineer civil uko nabonye ko navyo nyene birafise iyo biva birafise insiguro nyinshi nasanze bifitaniye isano n'ubu buhinga nyene bwo gucapa namanye kuva kera. Hama mubize muti igihe namenyeye ko mfise iyo mpano canke ukuntu vyagiye biratera imbere je ndibuka nkiri muri primaire nko mu wa gatanu abavyeyi barangurira ya brouillon kagenda kugira ngo nkora ama exercice ari mu biharuro ari gifaransa ikivyigwa byose. Mugabe ikintu cyakunda kubaho nk'upapa agiye kurabika yanje yasanga amapage menshi ari ibicapo vy'imiduga ico gihe twara ama dessin mezi ya za Tarzan zya dessin zo bakunda kwerekana ku televiziyo y'u Burundi mu myaka ya 1997 98 nkaguma nicapira ibintu nk'ivyo. Nukuvuga kuva je niga ku ntebe y'ishure abantu twiganye benshi nico kintu banyibukirako ngo Michel wa undacapa urumva rero je bari banzi kwico kintu. Hama rero murazi yuko mujya mw'ibyamaka itangura baratanga ivyigwa byo gucapa rero narakunda kubitora cyane. Ndibuka hariho umwaka w'ishure nigeze kuba nigamwo hama umwigisha nkatanga igikorwa nakoze kaduha devoir muzocapi kunuku. Ndibuka ko nigeze gucapa ikintu ndakizanye aca amanota make cyane kuko bavuga ngo iki kintu yagikopye hajya abana bagira amakarke mu bitabo agasubiramo agaca agifotora mu gitabo kanaka. Nanje nivyo yiyumviriye kuko cyari finyore ku buryo bwuko yavuze ati oya umwana yaratrishije. Awari mu mwaka wa kangahe? Nari mu mwaka w'icumi. Mu icumi ico gihe batwaragiye dessin artistique mbere yuko duca tuja nko mu 11 kugira ama dessin scientifique n'ibintu. Ico gihe ndibuka amanota 3 kuri 5 ndimva none ibintu yabigiriye iki abandi nkabona yabahayane. Hama renda bazambwe ati ibi bintu ni ibintu mwagize mwakopye mu gitabo orike ari ibintu nitonze ndavyitondera ndabicapa. Rero namenye ko mfise impano kuva kera nabimenye kuva kera. Hama haragera ikindi gihe ndibuka nari mpejeje uw'icumi ngira nje muri supérieur hari umugabo yari mugenzi wa papa. Ico gihe papa arambwira ati je ndafise umwana akunda ibintu byo gucapa. Mugabe ico gihe kugeza ico gihe nacapisha ama crayon n'amabike ibintu nyene bisanzwe la peinture en société nabwo atanguye kuyikoresha. Arambwira ati uza umubwire ansange ku kazi tuvugane. Hari muri ville mwirohero ico gihe kuko twaba mu Kanyosha. Hanyuma ndagendayo
ndamwereka ibikorwa nakoze, nacapisha amakereyo n'amakaramu nkasiga zirya kereyo do kurere, ibintu nyene vy'abana bana muri inferiere. Hama acavuga ati wewe rero ngomba ndaguha igikorwa, ngomba uzoca uncapira ibintu ngira ndakubwira uzobicapa ku ruhome. Acavuga ati umbwire ibintu byose ukeneye ndabikugurire. Uwo mugabo sinzomwibagira, n'ubu ndamuzi, ndamwubaha cyane. Niwe muntu yatanguye kunshoboza gushika no koresha irangi mu bintu byo gucapa. Ubwo ugeze ico gihe nacapisha amakereyo, ibintu bifudika, ibintu iyo ndoto yuko muzoshika. Ahubwo nari narabuze uburyo bwene no gura amarangi. Kumva nari kumva muri inferiere nkura naho niga umva naravyenteresako. Umutama aracabaho. Ego ndamuzi n'umutama emwe. Nubo tume respect. Acarangurira irangi ryiza ryo muri Rudipe. Ico gihe ndibuka ndatangwa ndabacapira ku kazi wabo barafise uruhome bateguye. Ndabacapira bijya modele bande dessinée. Haje genda ugira udukaze. Tuntu twishivuga ati inkuru yatanguye kucibandanya. Iyo histoire yampaye ndayicapa nayo marangi yampaye. Baravuga ati ego vraiment uwo mwana aracapa. Amarece gihe amarangi asigaye uba winjiye mu mwuga. Umwuga wo gucapisha amarangi. Kuko gucapisha amarangi naco nikindi cigwa. Muga ikintu cyantangaje nuko nashitse ndabimenya ingene canga amarangi amenya ati igirabura ndaricanze nigera biza guca bigenda uko. Kumva ni yampane yari iri muri yacibandanye ikura. Kuko iranga bitandukaniye n'amakereyo do couleur. Amakereyo do couleur riba risa n'ugwatsi uricapisha uko nyene ntushaka kuricanga n'irindi. Riza uko nyene mugabo amarangi ubigira uko ugomba, ubicanga uko ugomba. Amarero uwo mugabo amaze kuma ico gikorwa amarangi yasigaye ku ico gikorwa naceremba ndayakoresha ama exercice muhira nza ndimenyeza gucapa amashugwe ibintu nk'ivyo. Rero uwo muntu niwe muntu wa mbere yashoboye kungurira amarangi nanye cambandanye rero ndayexploita ndayavyaza umusaruro kacibiraka ari abakene amakadodo mariage ibintu nk'ivyo bandanya ntera imbere ego amafaranga. Ikiraka cambere watanguye kuronka kuko ico cambere ico ndumva ni cari kiraka ico cyo mutama ico cyo mutama cari kiraka cari kiraka yampaye amahera ntabwo kwari kukumenyereza kubera yabonye ivyo nacavye aravuga ati umwana arabizi reka ndamuha ikiraka. Hama rero ndibuka ngiye mu biro vyo ati mbe wifuza ko tuzoguha amahera ngaho. Ico gihe hari muri 2003 si hafi nce ndamubwira ati je muzompa 50,000 ngo niyo ugomba ntego ngo genda tuzobivugana. Yumvise ati umwana asavye amahera make umva yari ONG. Ico gihe nanje umva sinabwo atanga gukorera amahera mu bintu vya art byo gucapa ibintu vy'amahera sinabwo akore ku mahera. Nanze gucapira abantu ngo umwana arazi gucapa bakaryoherwa ba felicite ko gusa merci. Hama rero ico gihe haragera igihe mpeza. Ico gihe yaciye amasa 50,000. Ndibuka ko ico gihe naciye ngura ikinga rya 75,000 kandi ico gihe ikinga warayironka 2003 niho ahantu natanguye gukorera amahera ntuye mu ibi bintu kandi ncanguramo ikinga nzohora ntonda ko ngiye kwishura. Nari mpeje w'10 ngomba nje mu 11 niryo nasigaye ngira ko ngiye kwishura. Ku bantu bakobonye nk'ijyambere cyangwa abantu baba bifuza kumenya shimwe mu bana ninde yavukiye he mu mwaka wa ryari ava mu muryango w'abana bangahe afite abavyeyi baracariho canke barashengeye shimwe mu bana muri make ninde ko umuntu yamubona n'ijyambere. Jewe navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 984 urumva ndaburiye kabisa nk'abandi umupapa w'umwana umwe yego mfise n'umudamu umwe yego nkabamba hanyene mu Kamenge mu mirango ya kabiri. Hama navukiye mu Rwanda ahantu biti Butare mwiyo myaka ya 84. Hanyuma rero abavyeyi banje bose barakwiye ndacagira ubwo buntu yego Imana iracabazigamye yego. Hama
mu bintu bijanye no kwizera kw'abantu je nsanzwe nsenga Imana ndizera Imana narakiriye Yesu umwami n'umukiza wanje yego nkaba nubaha Imana hama kubijanye nivyo nkunda mu buzima hari abantu usanga bakunda siporo hari abantu usanga bakunda sinzi ibintu bitandukanye abantu bakunda mu buzima je rumva ndakunda iki kintu kijeye no gucapa kuva kera kiri mu maraso nababwiye ko ndi umu engineer mu byo kubaka icyatumye nja no mu byo kubaka nuko nasanze ivyo byo kubaka kenshi bisaba ibintu byo gucapa bisaba ibintu by'ubuhinga nk'ivyo nanje aba ndabikunda ibintu by'amaplan ndabikarira cyane ibintu byo gucapa amaplan yego kubaza bari ko baragukurikirana bavyumve turinye kuri ako kantu n'ibintu by'amaplan ku bantu baba bashaka kubaka zaba plans zigezweho niki barashobora kukurondera nibaza ko tuza gutanga n'akanimero kanyu ngo bashaka kugira commande kuri musanzwe mukora cyangwa ba afisa akantu ashaka kukungura yo kuronderako yego urumva rero ndahisemo uwo mwuga hari abantu baguma bambaza ati mbe none we kuzi gucapa kubera ko utagiye kwiga Igitega kuri ETESA jewe nuvuga ko papa wanje abifisemo uruhara jewe mu papa wanje yaragira ubuntu mu batama ba kera yarashoboye kwiga rero yari umuntu adukurikirana mu by'amashuri ntiyagomba mu kintu na kimwe cyo dusamaza ni naco gituma kenshi jewe abonye ibicapo byanje ndiko ndacapa ha gukora amadevoir amadeyade badoye kushika sanga ndiko ndacapa ntiyanyankuraje ntiyavyitaho kubiraba ngo nyankuraje kubera yagoma nzogire ibintu byatokwita cycle mu bintu by'amashuri yaritaho yuko twokwiga tugashika kure yego ETESA à l'époque ico gihe bagarukira muri A2 rero ntiyagomba kunyankuraje ko none ajayo yavuga ati nkene abana banje bazovuye kaminuza bazogira amadoktora bari hajya abavyeyi hari igihe biyumvira bakishira mu kibanza cy'abana mugabo batazi orientation z'abana ico rero sinoshaka kimuhora niko yabibona mugabo biri mu byatumye no ushaka kumva no kuja muri ETESA yego mwe ciza gikuru cyo kirimo nuko umunsi ibintu nkora hari ivyo nkora biruta n'abantu baci hariya naho nafise kumbure iyo urupapuro rwa hariya hari ibintu nkora biruta ivy'abantu basohotse hariya turazinanye benshi abartiste bakavuga ati vraiment wewe atuka ni impano yawe yego ni impano yawe ama rero jewe rero nko navuze Michel Nuwo nzwi cyane mu bintu bijanye no gucapa niyo domaine yo kubaka Génie civil none Gaprod ego uretse ko iyo mpano wayisanzemo mu kungura ubumenyi byahereye aho nyine wagiye urimenyereza canke ngo uba waragize ivyigwa byavyo hari nka formation waba waragize canke mu nyuma waba warakurikiranye ivyigwa bijanye n'uyu mwuga musanzwe mukora ego bisanzwe umuntu aragira impano mugabo burya kenshi birakenerwa ko agenda arazikabura canke arazongereza bivanye n'ivyigwa yogira canke abandi bakamuhugura ibintu nk'ivyo nanje naragira ubwo buntu rero ko hariho formation nagiye ncamwo zijanye n'ibi ndibuka umunsi umwe hari umudamu w'umugenzi yabonye ibintu nkora aravuga ati uwo muntu no kumushyigikira hamara ikindi gihe aramenya formation iteguwe ahantu hari mu irohero kuri ico gihe hari ku zone rohero kuri zone rohero hariho formation yari yateguwe hari umuzungu w'umutaliyano yitwa Bocha yari yajino kugirisha formation abana b'Ibujumbura bari bafise association bari basangiye n'undi mudamu w'umurundi mugabo yaba mu Butaliyano avuga ati uzoze sha i Burundi udufashize abana kubijanye na donc les jeunes talents bafashe kubijanye na peinture kuko uwo muzungu yari mu peintre hamare wo mudamu w'umugenzi abimenya cyarambwiye ati uzojeyo nawe ca ndajayo ico gihe ndibuka ko
baratwigisha ibintu bitari bike, ukuntu utangura ugategura toile, ugafata utubaho ukaduteranya ukabamba kw'igitambara, ugasiga ama peinture, amarangi y'intango, ayo hejuru urenzako, bakatubwira ico wisunga uri kuracapa. Rero hari hatumimwo aba artiste benshi bo ngaho i Bujumbura, harimwo bitwa ba Thierry, harimwo bitwa ekabeje sinkibibuka, mugabo bari abantu bakomakomeye. Ndibuka narakoze tableau, abantu bakaza bakayiraba, ati kumbe mu Burundi hari abantu binyegeje, ati nk'ubu yahora he. Ndumva nyeye ko ndyohewe, kandi uwo muzungu Bocha yari yavuze ati mukora amatableau meza, kuko ndafise projet yo kuzogira exposition kuri Cercle Nautique. Ico gihe Cercle Nautique ntihari bwabe inonde, hari hagifise harahembera akantu ka tourisme, abantu bagenda guteramirayo ibintu nk'ivyo ku kiyaga. Hari mu mwaka wajya ico gihe hari mu iyo myaka ya 2005 2004 gutyo. Hanyuma turagiwe formation, ndibuka ko iyo tableau yanje iri muzo muzungu yahisemwo arayijana muri exposition kuri Cercle Nautique, kandi yavuga ati izi tuzoze expose hariya, kandi ninagenda yarafise amaturuni yagomba kugira mu bihugu vyo muri Afrika. Yavuga ati hanzogenda nko muri Ethiopia, nzogenda sinibuka ibihugu neza yatubwiye, yagomba kuzogenda kugira ama exposition ariko aterarengana. Niyo yiwanje yarayitwaye, yavuga ati aba nabana nagirije formation, ibikorwa byabo rero ngomba kubimenyekanisha no hanze mu bindi bihugu. Hama none Michel, kuko mwavuze ati abavyeyi abantu benshi apari abavyeyi barakubaza canke barakubaza canke n'ubu barakubaza ati none kubera iki utagiye muri ETS? Wavuze ati abavyeyi bobo bipfuza ko nogera kure, nkazokwiga nkaminuza, nkongera ko n'ibindi nkagera kure. Ni giki wohimiriza nk'abavyeyi babona impano z'abana bakazinigira mu menshi canke bakagira? Wowe urumva ko ataco vyari bimutwaye ku ruhande rw'iwawe, wewe wohimiriza iki ku bavyeyi babona abana bafise impano zabo canke kuba jeune bo nyine bakiriko barirondeza mugabo babona ko iyo mpano bayifise? Ego nakabanga kahe wobibira canke ni iki wobahanura nka wewe umaze kubivyaza umusaruro ubizi ku ikintu? Ego murakoze. Ni ivy'ukuri burya umuntu impano yiwe baragendana, impano y'umuntu baragendana, kandi kenshi abantu ba mbere batangwa kubibona n'abavyeyi. Bavuga ati uwo mwana wacu kumenga yitaho ibi bintu cyane, cyangwa ati impano zibe ziri hari. Rero icyo novuga ku ruhande rw'abantu bakiri ko barirondeza cyaba les jeunes generation, bavuga ati mbejewe no kwiyorienta mu biki, no kuraba kijya kintu nyene ushoboye. Kijya kintu nyene ushoboye, hari ikintu dukunda kwihendako. Nkabona ngo umwana wa naka ngo yabaye docteur, ngo naye nteza ko docteur. Muga ntimusangiye impano no mutwe ntimubunganya, amanota ugiye kuraba ntimunganya. Hagere vyiza abantu babitahuye cyane mu bihugu biteye imbere, niho twamatumva bavuga ngo umwana bamuhera kiri hasi bakabona icyo ashoboye bacamushyira muri ico kuva agitanguriza amashuri. Rero niko bimeze. Nobwira abantu bakiri bato, kijya kintu ubona ushoboye teza imbere icyo nyene. Abavyeyi uko nyene, umwana kijya kintu ashoboye mushigikire. Bashaka kubona umwana, dufate nk'ubu abana barukabaruka ku ishure, ugasanga ari umwana ashoboye ibiharuro cyane, ugasanga ari umwana ashoboye ibintu by'indimi cyane. Ni kubera ko umwana wacu umujyana jewe nimvamo kukwiye kuba umuntu yize ibiharuro. Wowe tubwiye kure usanga ashoboye ibintu by'indimi, uwo mutwe n'abatawasi mushyire muri ibyo bintu nyene ashoboye, akomerere muri ibyo, kandi nta hantu hatari ubuzima. Yego. Hariho nk'abantu usanga ari impano yabo, bo bagashaka kwiyorienta mu bindi, akavuga ati genda bishoboye mugabo inyumengo ntivyontunga. Mwebwe mubibayemwo, ntamwebwe musanzwe mufise n'umuryango, ubona hari ico bikungura mu buzima bwa minsi yose bwo kubaho? Hari aho bishobora gutungisha nk'umwuga? Ubivuga kwiki?
birafise ico bisahiriza gikomeye cyane. Nk'ubu mu byo namye mvuga navuze umuntu yanteje imbere mu ntango akanshoboza kwinjira mu gikorwa nyezina cyo gucapisha amarangi. Amahera yampemvye narayaguze mu ikinga bikagufasha. Iryo kinga kuva mu 11 kugera mpeze niryo natonda. Iryo kinga Petit Frere muti wanje nkurikira nta kinga yarafise n'uburyo bwo kwiyunguruza bwaratugora. Niryo ryahindukiriza riramufasha kuja kwishura. Twama tugenda duhekanye turi babiri. Ako nakarorero gake muri twinshi. Ako nakarorero uko amahera nakuye mu ibi bintu yafashije. Aho novuga byinshi, novuga impuzu nambara, novuga ibintu mfise mu nzu, haro byinshi usanga narakuye mu ibi nyene. Capira umuntu akama amahera, capira umuntu akama amahera. Heko n'umwuga mwiza, ntihakagira umuntu yokwiyumvira ko none abakera baravuze ati umugura akiza. Yego gucapa n'umwuga mwiza uri mu buryo ushobora kuba bwose aheza naho uba wubatse ugasahiriza ugashobora kwikenura muri bino birimo. Yego hama hari abantu usanga babikunda bakabikunda mugabo bakabona ko atari yo mpano bobo nabo nakaye kajambo babarira. Bibaho ko umuntu abikunda mugabo ugasanga nta n'ubumenya bifisemwo cyangwa biramugora. Mugabo cyo navuga ku ico ibintu birigwa. Yego ibintu birigwa aho noca ntanga nk'akarorero burya tugiye kuraba nk'abantu baba oriente mu bisata bijanye n'ivyo gucapa nk'Igitega muri ETSA cyangwa handi hantu baba bavyigisha. Nibaza yuko umwana acinjirayo umufasha acinjira ukamufata sohotse nibaza si cyo kimwe. Ngomba kwerekana ikintu cyuko ikintu gishobora kwigwa. Gashobora kwigwa rero ntihakagira umuntu yihebura nyamuvyiyumvamwo ntukabihebe. Narondera ukuntu yovyiga kuko nivyo kuri ni domaine yagutse ntushobora kwiheza yose mugabo ntushobora kubura na bikeyi umenyamwo ushobora kuzurakoresha mu buzima. Nuko rero bakunze musanze mukurikira runo rubuga ndibaza mwumvise impanuro nyinshi ashoboye gutanga ku bavyeyi ku bana kuri uwo muntu wese yumva afise umuhamagaro wo gucapa no kuvyiga aravuga ati nta gucika intege mu wese yogerageza ico yumva ashoboye nica akunda atagishoboye byose birigwa bikamenya. Hama none umva kuri mwebwe n'umwuga usanzwe ubangikanya n'ujya w'ubwubatsi biramaze gushika nka kujya dusanzwe tubona mu bihugu bindi biteye imbere mu bintu vya ari nk'ibi byanyu ukiyumvira gucapa nk'ibicapo byinshi bitandukanye ukiyumvira ko umunsi umwe byoshika ukagira exposition nko muri Palais des Arts cyangwa ahandi hantu mu mahigano aba murajya amafara aho raba bihora bishika ugatwara bimwe mu bikorwa usanzwe ukora ukagenda kuvya expose hamwe n'abandi. Sinzi ko ari uko kumbure ntakunze kuba nkora tableau nyinshi cyarimwe. Iyi exposition tableau yanje yoba yaragiyemo ya mbere niyo namye mvuga yo kuri Cercle Nautique haracigiye. Izindi nazo naragomba kujamwo mugabo ntibikunde mugabo muri kazoza imigambi iriho yuko ushobora gutunganya ibikorwa nk'ibyo kuko ni naho kesha abantu bakumenya. Yego cyangwa ari inyigisho ugomba gutanga cyangwa ari message ugomba gutanga mu bikorwa byawe abantu bashaka uburyo bwo kwashika bakabibona. Yego ndabifise mu migambi yo muri kazoza. Okay. Ikindi naco ibikorwa dukora birafise akamaro cyane. Yego ari mu bintu byo kubisa abantu kahise. Kuba ari umuntu ashaka kuvuga ati jewe wumva muri Belgique cyangwa mba i Buraya cyangwa muri Amerika mwe iwacu ni Burundi. Kuvuga ati ni naje Burundi nzogura igikorwa kizora kinyibutsi wacu. Yego ni nk'akarorero keza nka igikorwa nk'iki umuntu agifite mu nziwe naho bari Buraya naho bari muri Canada. Akubita kwigisha rimwe gusa gaca yibuka baba mama bikorera imibindi baba tama bahiga umva iki ni ikintu gifise akamaro cyane mu bintu bya culture cyangwa mu bintu by'uburanga bw'abantu. Yego no kwibutsa kahise. Okay. Iki gicapo kiri mu bwoko bw'ibicapo novuga mu gifaransa bakunda kubita les dessins abstraits.
ni ukuvuga ni ikintu ukiravye udashobora kubona neza ico kintu ico ari cyo mugabo witonze ukaraba burya tablo iravuga aha rero mu ntango ho narondera amarangi agenda ajanye ku buryo yaravye usanga ari ikintu kiryoshe kuraba hama rero witonze ukaraba harimo ibintu byinshi nk'abantu bize ibintu bya science barazi ibintu bita amaplanete amasatelite biri muri espace aha rero nukuvuga nk'iki uravye ukurikiranye iyi foroma urabona ko ikintu kijya kumera nka kujya dusanzwe tubizi twavyize dimwe nk'abize iyi si tuba ku mubumbe tuba kwitwa terre aha birafisemo akantu ukiravye cubona harimo akantu bisa nkuko navuze ko ari abstrait sinashimye kugira iyo foroma yiyo singo ube wobona nyine ariyo mugana akantu ndahura ku buryo kugira ubibone ubanza kwitonda hama rero uravye tutuntu dutukura natwo ari cyo dusigura turi nagombye kwerekana ko bwa buzunguruka inyuma y'iyo si nkuko dusanzwe tubizi muri mu vyigwa abatari bake bazi vyitwa ibintu vya geography canke ibintu vyitwa sinzi n'ibintu n'amasiyanse maremare mugabo iyi gicapo ukiravye kirafise utuntu kikwereka muri vyo hama rero kiraryoshe kuraba n'amarangi aryoshe kuraba yego muri rusange nico nagomvye ku none nko mu gushushanya nk'iki gicapo yego urabona harimo amabara atandukanye amarangi atandukanye yego mu kuyavanga mu kuyacapa uretse ko wari washatse gushushanya uwo mubumbe w'isi n'ibindi aho umuntu arabonamo ibintu bigenda bitandukanye kugira bivuze byose kimwe cyose gifite insiguro uvanga amarangi wisunze iki kuvanga amarangi nobanza kuvuga nti kuvanga amarangi cyo ni ikintu umuntu agitangura ibintu byo gucapa atangura kwiga akavuga ati ninafata ibara ry'ubururu nkaricanga n'iryera bica biza bimikino kiri hagati na hagati hama ari byo vyibi nka rero kugira nerekane uwo mubumbe kutandukanye n'iyi espace cyane n'ibi bicu arana ko nongeyemo amarangi yera kugira habe mitandukaniro hama rero nkaha mu gucanga ya marangi nkiri nirangi ritukura iri ni ry'umuhondo kugira nze kuronkiri mbanze yatinza gucanga iri niri nce ndonkiri nkaha iri bara kugira ndarironke mfata iri tukura nkaricanga ni ry'umuhondo nca ndonkiri bara mu gifaransa bagita orange hama ibara iri mubona rigomba kwirabura mu gifaransa bagita gris kugira urironke ucanga igirabura n'iryera wumva rero hamwe gucapa ni nko kwinezereza bana hari igihe umuntu asohokana igitari agacuraranga kugira bararyoherwa no gucapa usohokanye ipenso hari igihe ugira utuntu ati mbe ndacanga iki niki ngira utuntu tugasanga ni ibintu biryoshye yego aho wari wavuze hariho ibicapo kikiri mu bicapo byitwa abstrait yego hama ku batabizi hari ubwoko bungahe bw'ibicapo yego murakoze kubaza ico kibazo nkuko mubizi gucapa ni igikorwa kimwe kiri mu bindi bintu bigize ubugenegene canke art hama rero mvuze ngo hari ubwoko bungahe bwo gucapa no hava nsanga mvuze buke kuburiho nukuvuga hari ubwoko bwinshi bw'ibikorwa by'ubugenegene cyangwa bw'amatablo bashobora gukoresha mu gucapa nk'ubu nk'akarorero nk'iyi je nagize ni irangi ry'amazi nacapye ku gitambara hama rero ncangira iyi dessin cyangwa iki gicapo c'ibintu bitaboneka n'ingoga na n'ingoga nk'uko uvuga ngo ikingo n'umuntu canke yindi modoka ibintu nk'ivyo mugabo hari ubundi buryo bwo gucapa turetse nk'ubu mu bikorwa mfise ngaho maze gukora mbahaye karorero nk'iki gikorwa murana ko ari amashusho y'abantu kandi ni nk'ifoto nyene nkaha n'abantu baba babishatse ko ndabakorera nk'uku nyene urumva nkaha aba nabakuye ku iyi foto
ego nk'iyi foto rero ikintu kiryoshye mu ibi bintu ubibona neza urabona ko ego ikintu kiryoshye mu ibi bintu nuko ni ikintu gikozwe n'amaboko ni ikintu kiba gikozwe n'amaboko kiratandukanye nuko wogenda muri studio bakagukorera ifoto bakayiguha biratandukanye kuko iki akantu kose ubonako n'akantu kakozwe n'ipensi n'akantu nashyizeko umva akantu kose ubona ko aha n'akantu jemba narashyizeko nico cyiza cy'ibi bintu byo gucapa canke ubu buhinga canke sinzi ko ruvuga ngo ubugenegene hamare nako ndavuga ubwoko bw'ibicapo nk'aha je technique nkenshi nkoresha nizi iyi ni ikintu kukizana uko kiri ahandi mu matekinike tukivyiga bayita copie d'ivre ikintu uko kibona ukakizana uko nyene hanyuma hariho n'ibindi dessin d'imagination umuntu ngenda bereke niyi iyi dessin d'imagination nk'iki ni igicapo wicara ahantu ukiyumvira ati mbega kera ibintu byari bimeze gute atanaho biravye ko avyumvira mu mutwe ati reka ncapa ahantu huba hari nk'amazi urabona nk'aya mazi ukiyumvira ibintu mu mutwe nkana n'ahantu nabiravye ni ibintu niyumvire mu mutwe uko nyene muga kubera muganzi kera ati kera barege kubuki mu bintu nyene bimeze nk'uku murazi yuko ubu naho begeka bafise kundi kuntu bakora ibitiba muga nk'ibirona ko ari vya kera nk'imvira ati kera inyoni zararika nk'ubu mu gisagara ho hari ibiti utanakibona urabona rero aha ibi ni vyari nagombye kwerekana iyi rero ni dessin d'imagination ni igicapo ucapa bukuye mu mutwe ati niyumvira ikintu mugabo ukabicapa mu buryo umuntu abibonye acavuga ati ibintu ndabonye iki n'iki mu buryo buboneka yo rero iratandukanye na ya yindi nk'iki mu gushushanya no kuvuga ntaguciriye nk'iki mu gushushanya watanije kivuye mu vyiyumviro vyawe wiyumvira ati kera ego reka ngerageze gushushanya aho bahumva ukuntu bahavuga ngerageze kubishira mu gicapo ego arembo kubicapa naciye ndabishira ku kintu kimwe ko ari ibikorwa byinshi cyane duhere nk'aha nariko mvuga inyoni aho zaritse nk'abana ba rukubu urashaka kumaza ati cari niki basanga ntashobora kumenya icyo kintu cyarico muga nk'izi tableau iri nko mu nzu y'umuntu hari n'igihe umwana umuvyeyi azarabwira umwana ati mwaba ati ibi murazi vyari ivyo atoye agaca hera kuri abasigurira histoire kuko ikintu cyose ngaha kiba gifise une histoire kiba gifise kahise umuntu yo kivuga ko ibintu byinshi hari abantu bariko barasakara hari abantu bariko barasekura n'isekuru ya kera basekura ibigori basekura imyumbati aha yari umutama yiviriye kuragira acuye kandi yanahize urabona ko yari yashoboye gufata inkware agakwavu n'imbwa ziwe urabona zari zimurerekeye aha yari umumama avuye kuvoma urazi ko mu mama b'ikirundi kenshi basanga atashe yikoreye mu bindi w'amazi ariko akwega impene none yari yaramaze kwicungura afise abana bamutwaza ego hama nderekana n'abagana ibintu byo kugana n'ubu abana bo mu gisagara kugana ntumubazi usanga atavyazi kandi birumvikana kuko ntibigikorwa cyane mugabo biri kwibi bikorwa tuba ducapa naho hazosha imyaka myinshi abantu bazoguma babona ati ikintu carabaye ego hari n'ibintu byo kubumba naho umwuga udagwiriye mu bantu benshi nagombye kuwushirako kwa hanini nagize ibikorwa bisanzwe bikorwa mu Burundi cye vyakogwa kera ego n'ubu birakogwa gusa hari ahantu nko mu bisagara nk'ini Bujumbura usanga bitagwiriye ego ire ni dessin ni gicapo c'ivyiyumviro umuntu akibonye aca yibuka ibi nabiri ati ati ndabona ego bitandukanye na kimwe cyane ego hanyuma hariho ikindi nk'iki gicapo naho ntaragiheza mu bisanzwe ibicapo kenshi abantu benshi bashima ko igicapo kibonye cyo nyene kivuga atajambo na rimwe ryanditseko
muga hari ibicapo vy'ibisharizo duhora dukunda gukorera abantu kuko kenshi hari igihe dukora sur commande cyangwa twabisabwe n'abantu gasanga yakubwira ati zonkorera uku nuku ikimeze uku nuku nkaho urabona ko canditse ko ngo shimwa mana nk'ibara abari umuntu abishaka ukunyene ugaca ukimukorera ukunyene ibire biri mu bwoko bw'ibicapo urumva ubwoko ntigushaka guhera hari n'umuntu ashaka gufata akavurunga nk'ivyondo akabishira ku kintu akavuga ati handiko ngira iki niki kandi yaheze ukabona ko ari ikintu kiryoshe kuraba ukabona ko ari ikintu kiryoshe kuraba rero gucapa ntibigira nta karimbi kariho nta karimbi hari amatekinike menshi hari uburyo bwinshi bwo kubikora hari abacapisha aya marangi tubona y'ikizungu novuga amarangi hari amarangi twita y'amavuta hari amarangi twita y'amazi n'ibindi byinshi burya rero ibintu vya art canke ibintu vy'ubugenegene amarembo arugure nta karimbi vraiment ni nkuko umuntu ashobora kuza agafata nk'amababi y'igiti akagenda hana akazana amababi akagenda yamadika kw'iyo ntuze yiwe kw'ico kintu yateguye wabiraba ukabona bisa neza niyo ni ubuhinga bwiwe abashobora kubisigura ego iyi nayo yoba iri mu bwoko bwayo navuze ibintu bijanye n'amakomande canke ibintu abantu badusaba nk'aho hari igihe umuntu aba yimirije nk'urubanza akavuga ati ngomba ikintu gikozwe n'amaboko atari ikintu novuga ngo nagiye muri sekretariya baranyandikira n'imashine baragira ikintu gikozwe n'amaboko nk'iyi urabona ko ni tableau nakoze ego irimo hariko amaboko nawe ntarayiheza neza ego iyi joyeux mariage ni ukuvuga izi kenshi tuzikorera abantu baba bagomba kugira imanza zabo ari diplome ari mariage ari anniversaire nk'ire yari ya mariage ego ariko iyi ntabwo icafye ku gitambara oya yicafye kuri ku kintu kimeze ni triplex ni triplex kimeze nk'ikibaho ego umva rero ikintu umuntu acapa ko cyo si cyo kintu gikuru igicapo nico kintu gikuru igicapo kenshi nico kintu gikuru ibi navyo mu kubishushanya mu isunga iki nkibe hari igihe umuntu aza akubwira ati narabonye ahantu igicapo mugabo naragikunze mugabo ari utuntu ntagomba kuwushiramwo agaca avuga ati jewe aha nari nahabonye ishurwe je nshirira kw'ihoni canke nshirira kw'iyo zumbeti hama rero ugaca ubimukorera ego kenshi twisunga ivyo abantu bakunda ivyo bashaka ego rero murakoze ego kuri uyu mwuga wanyu ugucapa musanzwe mukora nibihe bibazo iyo ukora umwuga nk'uyu ukunda guhura navyo ivyo muba mumaze guhura nizahe ntambanye ukunda guhura nazo ni by'ukuri imyuga yose ibikorwa byose ntihashobora kubura intambamyi yego ntihashobora kubura intambamyi nk'ubu dufate nk'ibi bikorwa dukora urabona umuntu araza akakubwira ati nkeneye uzoncapire ikintu kimeze uku n'uku n'uku uzogicape itware uzogicape kingana uku n'uku n'uku murabizi namwe ko ibintu usanga byarazinje ku isoko ibikoresho amarangi ibintu nk'ibyo ushobora kubwira ati kuri ico unsavye rondera amahera angana uko kenshi ibintu dukunda guhura navyo nk'ingorane ni ukudatahurwa umuntu ukamubwira amafaranga aguha nawe akavuga ati oyaho ayo nofuma ngura ikiro cy'ibiharage ayo nofuma ntibatahure uburemere bw'ikintu igikorwa cy'amaboko nk'iki c'ubuhinga canke c'akagenegene ibibazo kenshi n'ibijanye n'uburyo nk'ibyo hama none nk'abantu bashobora gukurikirana kino kiganiro bagashima ibikorwa ukora bakifuza nabone kugira amakomande canke kubatemberera bo basangahe sinzi ko mutanga adresse neza n'akanimero bishobotse mukakaduha tugashirako nk'umuntu yo bashaka kubatera intege canke kuza kuraba ibikorwa vyanyu arico nagomba kuvuga kijanye n'ukuntu nagombye guhuza izo orientation zanje zibiri canke ivyo bikorwa nkora yego bibiri urumva mu ntango ho nakuze nkunda ibintu byo gucapa kenda bikuriramo ndanabikora birampa umusaruro yego kandi kuri kaminuza narashoboye kwiga ibijanye no kubaka
rero mu nyuma cyane ishinga ishyirahamwe nagombye guhuza ivyo bikorwa bibiri nshoboye. Yego. Urabona ko uwo munsi n'abakuru barongoye abatware kenshi barakunda guhimiriza urwaruka ati ibintu byo kwironderera ubuzi twame duteze amaboko leta umuntu ashoboye kurondera utwo akora n'ibiri mu bikorwa abantu bashoboye kuba bo bikora bikazana umusaruro cyangwa umwimbu. Rero nashoboye gushyiramo ndayitanguza naho ritarakomera ngo ribe ikintu kinini mugabo ririho. Ishyirahamwe nise Construction and Art musanzwe mukorera wumva rero hano dukorera kugeza isaha turacyakorera ngaha mu Kamenge nyene kuri 14e Avenue. Rero uwo munsi uwo bankeneye shakuba yondona kuri telefone nimero ya 69 82 66 13. Hama none iryo shirahamwe musanze umwakira abantu bameze gute abo kwifuza kurizamwo? Yego nishyirahamwe rikora ivyo bintu nijyamara gushika kure mbere ngomba kuryagura kuryo rizogirana n'ibikorwa bitandukanye ashobore kubamo n'ibikorwa byo gukarisha ubwenge abantu mu bijanye n'ibice muje no kubaka. Nishyirahamwe bikora ibintu byo gucapa no kubaka. Yego. Mugabo ibijanye no kuba twofasha abantu ku ruhande byo bizoza uko tuzogera turatera imbere. Uwo munsi turacyari nk'abantu bakora twabo duhaye ikiraka tukubakira inzu, duhaye ikiraka tugucapire banderole, pancarte, tableau, ibintu byo gucapa gushushanya mu nzu ku mpome, gucapa kwibarabara, ibintu byose. Okay. Nakahe kamotera nka leta nkako gushigikira cyangwa guteza imbere gushobora guteza imbere izo mpano z'abantu na bamwebwe musanze mukora ibikorwa mvabwenge n'ibi? Ni by'ukuri leta irafite icyo ikwiye gukora kugira ngo habe iterambere muri bene ibi bikorwa. Ntawuvuga ko atacikora kuko turavye hirya no hino hari amashure ajanye n'ivyo. Ububa rero ico nosaba bokongereza nuko botegura amahugurwa, ico no kwita nk'amahugurwa canke amaformation ku bantu bazwi ko basanzwe bakora ibi bintu, narijya mubona ari ibintu bifise akamaro mu kintu cyo mu bintu vy'akaranga canke mu bintu vyo kwibutsa abantu ivyabayeho kera. Dufatiye nk'uko iki gicapo navuze ni nk'ubu umuntu arashobora kuba ari umurundi agacagura igicapo nk'iki akijana muri saro yiwe iyari mu mahanga, akubise kwijisho aca yibuka i Burundi. Kandi nagenda kubwire burya urashobora kugenda hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, mugana nagenda kubwire yuko akaranga ku Burundi ntuzogasanga hariya. Burya twe turafise ibintu twisangije. Ni naco gituma mu gihe leta ibona abantu bariko barabikomeza kuko niko karanga kacu n'akaranga k'abarundi. Leta rero yari ikwiye kubaho ubwigwiza amaformation canke uburyo bwo guhugura abantu babikoreramo kugira ngo babe creative cye bakora ibintu byinshi kurusha kugira ngo ibintu bijanye n'akaranga k'igihugu cacu bibandanye bitera imbere bizoshike no kure mu yindi mihingo y'isi. Nuko rero ushinga nashimye mu bantu Claude twagomba tubashimire kuri kano kanya mwashoboye kudutiza kuba mwigoye mukatwitaba tukabaganiriza mugashobora kuduha insiguro nyinshi kujyanye n'uwo mwuga wanyu. Hama nagomba nibutse ku bantu bariko baradukurikirana ko wari wavuze ko umuntu ashobora kubahamagara ari nk'uwo bafise yoba yashimye ibikorwa yoba hari nk'ijambo wavuze rikamushika ku mutima nk'uwo yifuza kubashigikira. Nibutse abariko baradukurikirana yavuze ko bomurondera kuri izi nimero za WhatsApp bakamwandikira ari nk'iciyumviro arabagira komande mugashobora kuganira nawe mukamenya byinshi ari nk'ikibazo muba mufise mushaka kumubaza
kumbure mukazodutuma canke mukashobora kumwishikira. Yavuze ko bamurondera kuri 69 82 66 13. Ego. Nibaza ko iyo nimero ya WhatsApp Ego. Ku bijanye n'ibi bikorwa vyiwe, yavuze ko adakora ibyo gucapa gusa. Ibi bishusho mubona hano ku masanamu asanzwe akora acapa n'amaplan y'inzu. Ego. Baba bari hanze canke bari hafi bakeneye uwo bokwikora ko bafasha gutunganya igicapo c'inzu baba bimirije kuzubaka. Nuko rero tubashimiye kandi twifurize gukoranira mu bikorwa byanyu. Murakoze cyane, mwariko muradushimira, ariko natwe turabashimiye cyane ko mwiyumviriye ko ibikorwa byacu byaba biri interessant mukadushikira hama tukabirabira hamwe. Nacyo ni ikintu dushimiye cyane, mwakoze. Nuko murakoze cyane twebwe ahanini hangiro dufise ni gufasha abantu bakora ibikorwa nk'ibi byanyu, ibikorwa mvabwenge byaba ibi canke ibindi byose, ku bantu bashaka kwiteza imbere mu buryo bwose no mu mpano baba bafise. Dufise ihangiro ryo kubafasha kubigeza kure. Nuko rero bakunzi ba BITV tubashimire namwe abo bose rero bafise ibikorwa bariko barakora mvabwenge n'ikindi kintu cyose coteza imbere igihugu, co bateza imbere, barahawe ikaze kuri BITV. Nuko turabashimiye, mubandanye mudukurikirana. Murakoze.